iyo tuvuze ku ibisikanya ry'urunganwe, ibisikanya y'uburongozi hagati y'urunganwe n'urundi, mwumva iki? Ubwo nyine muvyumvise umutima wanyu mwumva iki? Ndashaka umwe wese afate mikro, ndabona ko bazitinye ngabo. Reka tugire tour de table, naho turi demi table tour. Umwe wese avuga ati jeyo numvise ico kibazo, iyo numvise iyo teme cambona iki ubu nyene. Urashobora kubona ico ico cyose mugabo wo ubona iki? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Jewe bavuze guhanahana uburongozi, ikintu cya mbere kiza ni Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri ku murongo wa kabiri. Ndazi ko abantu bakunda kwibagira. Ni Timoteyo wo kwibarabara rya kabiri, Aveni numero 2. Aveni. Deuxième aveni. Kidirisha rya kabiri, hanyuma ugasohokera ku muryango w'inyuma wa kabiri. Reka sinzi ko ari uwo dusomera, ari umuntu yo dusomera mu Kirundi anyarutsa. Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri ku murongo wa kabiri. Naho wa paraphrase ntaco urashobora kurabandanya. Havuga ngo ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi uzobishikirize abantu bo kwizigirwa bashobora kubishikiriza abandi. Amen. Uwundi? Haleluya. Iyo numvise ijambo ihanahana y'uburongozi, nca nibuka binjana ako kanya kungene Imana yiyita. Ni Imana ya Abrahamu, ya Isaka na Yakobo. Amen. Ni Imana y'urungano. Ndaramukije. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Guhanahana uburongozi, ico numva nanje numva kujabukana ibyiza vyo mu runganwe rumwe kugira ngo bishobore gushikira abandi. Naho umuntu ntaba eternel, umuntu ntariho ibihe byose, umuntu arafise akarimbi, nigihe ajabukana ivyo yahawe mu gihe ciwiwe byafashije urunganwe arimwo, akabijana kurundi kugira ngo nabo bandanye gufashwa. Nanje mu bijanye n'ivyanditswe ca mbona Imana ikirabwira Mose yuko ahamagara Yosuwa kugira ngo abari washikiriza igikorwa cyo kuzoshikana Abisirayeli mu gihugu Imana yabasezeraniye. Imana ibahezagire. Amen. Murakoze. Jewe ibyo guhanahana uburongozi hagati y'urunganwe nabisanze cyane cyane mu gitabo cyo guharura cyo cya 27 guharura igice cya 27 guhera ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 23 byerekana yuko guhanahana uburongozi si evenement, ni processus. Handitse ngo Mose abarira Uhoraho ati, Uhoraho Mana uhimwemu abakiriho bose, nutoranye umuntu wo kuganza iri shengero. Byumvikana ko atari umuntu atora umusubirira,
ariko yakira uw'Imana imuhaye. Ubandanije handitse ngo uwo kubaja imbere mu majana n'amaza abaturutsa akabacura kugira ngo ishengero ry'Uhoraho ntiri imbere y'intama zitagira umwungere. Uhoraho yishura Mose ati, jana Yosuwa mwene Nuni umuntu arimwo mwemu umurambike kw'ibiganza, arimwo mwemu bisigura ni umuntu abishoboye. Mu mubiri wa Kristo umuntu ashobozwa n'Imana yuzuye mwemu. Umuhagarike imbere ya Eliyazari umuherezi n'imbere y'ishengero ryose, umushikirize igikorwa imbere yabo. Bisigura ngo uwo muntu uramushira imbere y'abantu, ugatangura kumutuma ibintu, abantu bakabona kumwizigiye, kandi umugabanirize ku bubasha bwawe kugira ngo ishengero ryose ry'Abisirayeli rihore rimwumvira. Delegation de pouvoir, formation, gutangura kumumenyereza, ukamwizigira agakora bimwe bimwe bari gukora, kandi azohore ahagarara imbere ya Eliyazari umuherezi, amutume kuza imbere yanje kumubaza afinishije urumu ijambo rya Eliyazari rizoba riryo ribaturutsa ribacure Yosuwa n'Abisirayeli bose mbere n'ishengero ryose. Nuko Mose abigenza nk'uko Uhoraho yamubariye. Nuvuga bikubikuru ko ari ibyo. Amen. Turahejeje sound check, urereka dutangure neza twinjire mu bibazo bimwe bimwe. Nk'urusengero, aha umwe wese arashobora kwishura, nk'urusengero gotegura gute urundi runganwe kugira nibiki urusengero gotereza gukora. Hari haro numva ngo amashuri ya Bibiliya, haro numva ma école de ministère, haro numva za mentorship canke discipleship, haro n'ibindi byinshi bakora. Mbega nibiki urusengero ubu unya nk'ubu tuvuze ubu rukora canke mwebwe mwamwe ko murakora kugira mutegure ubwo runganwe ruko ruraza canke ruri ngaho kugira ntihagera yuko nabo baja mu burongozi canke baronka amabanga babikore neza. Umwe wese arashobora kwishura. Tashimwa. Yes, ashimwe. Iki kibazo ni kibazo cyiza cyane. Mbanje gushima Imana ko Imana yatanze icyumviro nk'iki kugira ngo dushobore kuvuga mu bintu biraje shinga ishengero cyane cyane muri iki gihe. Iyo tubagije ikibazo nk'iki, mbega ishengero iriko rikora iki mu byo gutegura abandi? Pastor yari yabivuze yuko ku isi turimo nta muntu ari eternel. Aha ku isi Imana iduha igihe cyo kubaho no gukora mu gihe cyawe, igihe Imana yaguhaye. Rero muri icyo gihe Imana yitega ko wewe nk'umuntu yatoranije gutoranya abandi. Rero je ndiko mvuga ibi bintu, nagomba nsabe hari abapastori twazananye babiri, Pastor Emmanuel, Pastor Saidi, bahaguruke. N'abapastori bari muri eglise twabanye ibihe birebire, mugabo mu kubana nabo ikintu cya mbere niyumviriye yuko jewe Ndayizeye Felicien Imana yahamagaye sindi eternel. Hazoba igihe ntazoba mpari canke
ndi mu bindi bikorwa bitandukanye, igikorwa cy'Imana ntigipfakara jamais. Jamais. Hategerezwa kubaho abantu bategerezwa gukora mu gihe jewe nahamagaye ubwa mbere nkiriho. Aba rero bahagurutse n'abandi bategerezwa kuza ari 6 bafatiriwe. Muga twe ishengero ryiyumviriye yuko twofata imyaka 3 yo gutegura, kandi tubategura tuzi yuko aribo bazofata uburongozi tukiriho. Apana bya biri ngo tugeze kuri Rwakarede. Si bya bindi uvuga ngo urumva, sinzi ko mumaze kubona ahantu umwungere yarembye yagwaye hama akaca atangura kuvuga ngo mpamagarira naka. Si ibyo guhamagara naka, ni ugutegura consciously, babizi yuko bagiye kurongora ishengero. Jewe bishop nkiriho ndaba mbona ibikorwa ingene bigenda, nkashima canke nkagaya, nkiriho nkibona. None ninde muri twebwe none nta bavyeyi bari ngaha? Aha nta bavyeyi bariho? Emwe kumenga muri ku mpanda. Aha hari umuntu yonezerwa kuvyara ntanezerwe kubona ingene asohora abana. Ishengero n'umuryango, kujya nyene bigenda mu muryango. Wifuza kubona bawe abo wabyaye bagakura, mbere ukabasohora ukanezerwa, niko n'ishengero Imana yiteze kubona ibintu bigenda. Nico gituma kugira ngo muze murandabira umwanya jewe no hava mvuga none ga bishop sa reka tubanze duha amashi abantu ariko arigisha ko yababwiye ngo bahagarare bagumye bahagaze ntibase kwica. Ni mwicare bavye ngo ni mwicarure icara. Haleluya. Aho nyene ugihagaze aho nyene ukiraho. Yes. None umenya gute muri abo nyene uriko urashaka gutegura? Pastor Eric avuze ati Imana nitora. Mugabo umenya gute ko ujya hamwe n'uri nabanyiranigisha imyaka 3 abandi bazorindira imyaka 3 iheze? Ubigenza gute? Hari ishuri washizeho cankwe hari kuyandikisha cankwe abandi bavuga ati je numva umuhamagaro nawe utarawumva wowe ucumwicarika nishure? Wari wese ngashaka kwishura ko ndazi yuko bose babicamo. Ni je nabatoye. Okay. Emwe hariho intambuko 3. Intambuko ni 3. Intambuko ya mbere, umuntu araba uwo twita convert, no kuvuga uwizeye. Umuntu amaze gukizwa agacika uwizeye, ntaguma muri ugo gwego. Ucuja ku ntambuko igira 2. Uyo muntu mu convert canke donc yahindutse acaja mu ntambuko igira 2 yitwa umwigishwa, disciple. After being a disciple, you go to the 3rd level. Uhejeje kuba disciple mucuja ku sorry twatumaze kuhindura. Chongereza ni cinjo no munsi. Yabanye. Haleluya. Nukuvuga iki? Uvuye kuba disciple, umwigishwa, ucuja kuba umurongozi. Waheza kuba umurongozi, ahubwo nanibagiye ni levels 4. Waheza kuba umurongozi ugacucika umurongozi w'abarongozi 4. Rero tumaze kuronka umuntu akijijwe, turabana nawe.
kuko kugira ngo umuntu ave kuba donc umuconvert agacika umudisciple ni ukuvuga disciple arangwa n'ibintu bitandukanye: kumvira, ukunda Imana no gukora. Rero ntibisaba ngo Imana ive mu ijuru ikwereke yuko uyu muntu yumvira. Oya, no mu gisirikare niko bimeze. None se kumvira gusa. Umuntu akuruta ipeti imwe ugira gute? Kumvira. Hariho ikibazo gikunda kuza kenshi ugasanga uko urungano ruko ruragenda hari ukungene bakora cyo bita amavalere, hari ukungene bakora ico kibanza kandi kibaza Apollinaire. Ndashobora kubita amapreno nta kibazo. Genda umukorege wanyu. Alleluia. Apotre Apollinaire ndakenda kimubaza. Apollinaire. Apollinaire. Akagera ahantu wowe umva bitegeza gukorwa guca. Mugabo wewe ko ari urungano rushasha, bimwe abikura kuri WhatsApp, ibindi akabikura kuri Facebook, ibindi akabikura kuri Instagram. Kandi uravye naba akaba afite n'abafana deja buyumvamwe ivyagera wewe. Hanyuma mugabo wowe ukaba wize mu seminari ya Bibiliya ukungene ibintu gukorwa, agashaka guhindura. Hanyuma mu nyuma wowe ashaka kumwereka uwo murongo agaca avuga ati je nta nkunda, hama mu nyuma akagenda akanakubisa canke akakugumuka nawe bagumutse. Wanashaka yagenda hariya agaca atangura afise titre kuruta do wori pasteur muga yagera hariya hanye gasanga wewe yise bishop. Nk'ico gihe ikosa ni uwo mujene canke iyo gorungano rutumva ibintu vyawe canke nitwe tutumva ivyabo bariko baraza ngo dushobore kubikorera hamwe. Ikibazo kiri clair. Kandi ni kungene umuntu yogabanya umugumuko w'abantu baza barasohoka. Murakoze kuri icyo kibazo. Ni ikibazo cyagutse cyane, ariko Bibiliya, ijambo ry'Imana twahawe rifise ibintu byose bikwiye ku bari mu myanya y'uburongozi no kubakwiye gutegurwa mu burongozi. Icambere nibaza cyo turinda amasanganya ku mpande zose ni je umurongozi, icitegererezo canje c'umurongozi ninde, kuko kuri iyi si hari abarongozi benshi. Icitegererezo canje c'umurongozi gikwiye kuba Kristo. Kristo niwe akwiye kuba umurongozi wa mbere nigira. Ndashobora kuba muri Bujumbura hari abarongozi nadmira nemera bari kubakora ibintu vyiza, ariko nkwiye kumenya ko hari ubaruta. Uwo rero ntamwikonfiye ko ngo abari we ndabira hafi, abari we nemera ko anyandukiza umutima wiwe w'uburongozi, ndashobora gukora amakosa menshi. Ndashobora gusanga uburongozi bwanje nubwo Imana itandindiriye ko perfection, ariko ndashobora gusanga uburongozi bwanje burimo amahinyu menshi, intege nke nyinshi. Ubwo nibwo rufatiro rwa mbere, kubera ko Yesu avuga ngo munyigireko, ndumugwaneza ndiyoroheje. Ikindi twese iyo turavye mu butumwa bwiza, Yesu yakoze ikintu gikomeye cyane imbere y'uko abambwa, ahamagaye abigishwa biwe bagiye gusangira ijya nyuma, arabasuprena
agira demonstration Petero yamutsitaje ubwa mbere n'abandi bigishwa sese ko byari bibagoye kumva kubera ko igikorwa yakoze cyari igikorwa cy'umusuku afata ibase y'amazi na eswime arakenyera atangura kuboza hanyuma Petero aravuga ati jewe ivyo ntibintu ushobora kubinkorera Yesu réaction yiwe par rapport ya réaction ya Petero urumva ko Yesu yagira abahe igicapo cy'uburongozi ingene igikorwa agira basigire umutima bazogira muri ico gikorwa umutima w'uburongozi no kuvuga iki hari kwicisha bugufi k'umurongozi hari kugira umutima wo gukorera abandi k'umurongozi hari reka nisunga ivyo bibiri gusa nibaza ko jewe nk'umurongozi ari imbere y'abandi abantu barandaba ab'Imana yashize ku nzira yanje ntegerezwa gukuza babanza kundaba jewe nigana nde eske ndiko ndigana abarongozi bandi baba star bagezweho ku isi canke nigana Kristo baramenya uwo ndiko ndigana kandi uwo ndiko ndigana nk'umurongozi birahumuriza abari munsi y'uburongozi bwanje kuko baratekana barandaba bagatekana ngiye kuri urwo uruhande rundi rw'abategurwa abo ntegeza gutegura mu burongozi nabo hari umuco wo kugirira confiance umurongozi ari imbere yabo no kuvuga iki iyo umbonyemwo umutima wa Kristo kubijanye n'uburongozi bikwenspira kudahubuka kutazahagurika kutavuga ko hari ivyo ndakujyanye hari ukuntu ntariko ndabona ingabire yawe vuba nawe ndagushira imbere no kuvuga ngo jewe attitude yanje y'uburongozi ituma ab'Imana yanteguri yashize ku nzira yanje ngo ndabategure nabo batekana ariko barashobora kugira intege nke nabo yacakindi wavuze yuko bashobora kundaba nk'umurongozi bakavuga ati uyu muntu ukumenya ni old school uyu muntu hari abandi barongozi bakora ibintu mu bundi buryo yarakwiye kubikora muri ubwo buryo bw'abandi ariko kuba atari ko arigana abo bandi twebwe biriko biraducereza ariko aradutevya hakaba rero kutagira confiance bivanye nuko abo bantu bari munsi y'uburongozi bwanje bafise ayandi masoko bavoma ko ivyitegererezo bari plus kurondera ubustar ego barafise ingabire barafise amavuta kandi barakunda ishengero ariko ntibariko barigana uwigana Kristo ari imbere yabo bafise abandi bigana aho rero harashobora kuba gukocorana harashobora kuba imigumuko harashobora kuba kutihangana kubera ko aussi longtemps umurongozi wawe ubona ko yigana Kristo ihangane aho bukera nawe urashikirwa kuko afise umutima d'abord ariko aragusuzuma ariko araraba ko ufise patience Kristo akuronderako kandi patience umwigako niyayikubonamo nta kabuza bitebuke urashikira hatarinze kuba imishamirano sinzi ko nishuye neza cyane gose reka dukoma amashi cyane ari Kevin my brother I'm going to speak English now hallelujah yes Apotre ari ikintu mumaze kubona naraje muri yari 10e anniversaire 12e 11
warahezagira abapasiteri turaruha urahezagira abadiyakoni yari ubwa mbere mbonye urusengero rushobora guhezagira abapasiteri benshi kandi nkabona uri umujene none ko nk'aho Bujumbura twese tuzinanye haleluya twese dutinya gushira abapasiteri baza iruhande yacu ko tubaze yuko kesho ni kesho batakupiga chini nivyo numvise ngo biharawe umva ngo umva usamaye gatonya ngo ukavoyaja nk'amezi abiri gusanga bahinduye na order na stati bayihinduye hafi n'izina na address bayi tuko turatera ingumuga n'ibintu byakoze ngaha byabaye none gute wowe utagize ubwo tutagira ubwoba ni ihe strategy ni gute ubikora gute murakoze cyane ubwa mbere na mbere iyo turavye itegeko ry'umwami the great commission ya Kristo Yesu yadusigiye urabona ko arafise programme ubwami bwiwe yuko ubwami bwiwe bwaguka mugabo bukaguka mu kugwiza apana gusa abakijijwe ariko abacitse abigishwa b'ukuri ba Kristo Yesu yavuze ati nimugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banje bwiye kuri ubuzima bw'umwigishwa ni buba bufise isano bugaragaza igicapo c'umwigisha wiwe rero muri uko kwigwiza muri programme y'umugambi bw'Imana yo kwigwiza nzi neza nakekeranya yuko ivy'Imana yampaye jewe nyene sinkwiriye mwishengero nkuko turiko turabivuga muri no conference canke kuba c'Imana gifise structure y'umubiri w'umuntu umuntu ntagizwe n'urugingo rumwe agizwe n'ingingo nyinshi kandi ugiye kuraba nta musi n'umwe amaso aragumukana amatwi ngagumukana amaboko canke amaguru nta musi n'umwe umutwe uravuga ati mwese ndabaruta kuko izusi na ryo rivuga ngo hamwe nova ko nawe uca ubigenza gute urabona ko harimo ikintu ca complementarité aho kimwe cubahiriza ikindi gutyo rero nuvuga je nk'umurongozi nta bwoba mfise bwo kugwiza cyangwa bwo kwigwiza mu bana hanyuma uwonzi ko vy'ukuri ari umwana uwo ntiyo kwiyumvira kungirira nabi yiyumvire kungirira nabi ni Imana yo mugwanya mu gishingo ciwanje rero nta bwoba mfise bwo guhezegira pastor igihe mbona ko bikwiriye kandi numvise ko vy'ukuri ari uburongozi buvuye ku Mana kuko abo bariho kugira ngo badufashe nubwo mwamubona umengo ni shengero riri hamwe ariko dufise ibikorwa vyinshi kandi vy'ukuri bikeneye abana bukuru umugambi bw'Imana abigishwa bukuri reka mvuge kandi n'abakozi mu murima wa data rero kubikora si urazi abarongozi twakunze kugwara indwara yo kugeneraliza canke gutinya ejo mugabo bundi baza ko umurongozi vy'ukuri Imana yishimiye kandi nawe yishimiye Imana arafitiye confiance Imana yabishatse Dawidi umuhungu we yaramukubise ku budeta mugabo Imana yaramugarukanye kandi ugiye kuraba Dawidi ntiyigeze agumuka canke agirika ariko Imana yari yarangije kungene ishobora gufixa ico kibazo cabaye rero mu kushika ikibazo cyawe navuze byinshi ntabwo bamfise bwo guhemukirwa turamaze guhemukirwa inshuro zitari zikeya twaragwaye hama turakira ubucu duhamagarirwa no gukora ico umwami agomba ivyoza Imana iro control irazi kwingene vyogene ivyo abantu barahinduka abantu ni banini ntushaka kuvuga ngo umuntu wamumenye gose ashobora kuba umwizeye muri umwanya mugabo yashika muri position kumbure kanaka agahinduka nibiki mugabo iyo wamwigishije ukamutoza akamenya ivyankenerwa vyose abo umuntu ari mature abazi neza ivyo akwiye gukora n'ivyo atakwiza gukora Imana bahezegire tumaze kumva urunganwe rushasha kandi uravye cyane gose benshi baravuga ngo nta bavyeyi baharimo n'abavyeyi bari ngaha mu gisagara ayi Burundi abavyeyi ni bake ngo ni bake ugasanga bagiye kurondera bushiri abafise bushiri mu mbabarire siwe ndiko ndavuga abandi bagiye kurondera Kristo yo kilome abandi bakarondera reka simvuga amazina ntazo bibashira kuri internet haleluya mugabo ukabona ko ico kibazo ni cakweri ikibazo gikomeye benshi rero bakavuga
yuko ari aba Eli ni Elisha ngo naba Elisha badafise Eliya ngo naba Elisha bataronse ikoti barasohotse hama barimenya hama bashitse hanze barakubitwa nyene dayimoni nazo zitoroshe barakubitwa bagira ibintu batazi batumva mugabo ko bafise umuhamagaro kandi umuhamagaro uva ku Imana irabakomeza ni iki wowe konseya umuntu abona ati ujyanye ntaraba pre mugabo nshaka kumubera Eliya nshaka kumutegura nshaka azoshike kwibango zo mwambika ikoti hamuca uvuga n'ivy'ikoti nyende ko namaze kumubona avuga by'amakoti be ikoti ni iki kumwambika ikoti no kuvuga iki Eliya yakorera Elisha akamwambika ikoti gutambaye ikoti ngo ngo ministeri yawe canke iryo bango ugira ujemwo ntirizogenda neza mwese mwoca mukicako mugareka abanza avuge cyo yumvira ku ico kibazo. Murakoze nagomba kitagereza ko akantu mwavuze kare numva no complete cyane. Ikintu ca mbere novuga principe burya haba mu muryango haba muri entreprise haba mu ishengero ariho hose umurongozi akwiriye kumenya ko umunsi umwe azosubirizwa. Ico ni ikintu gikomeye kandi umuntu iyo abizi gutyo aca atangura gukora kuva kija mu mabanga atangura gukora nk'uzogenda. Iyo uzi ko uzogenda kuzobisa uwundi gukora nk'uzogenda bifise ibintu byinshi bica bizana kwibanga gukora amakosa bica bituma utegura abandi ngaha mu Burundi turafise umuco utari mwiza wuko usanga nko mu muryango samuragwa bamutora se yapfuye si umuco mwiza na gato mw'ishengero ntibyogenda nk'uko umuntu akwiye gutegura izo musubirira kare uti umva aka kantu kararyosha kati mu muco w'iwacu batora samuragwa umuvyeyi yagiye none mu rusengero naho tworirira yuko apfa kugira batore samuragwa ati si vyiza muce mukandika mugashire muri Twitter alleluia. Si vyiza kubera yuko haro principe ivuga yuko la réussite se trouve dans le successeur. Nukuvuga iyo ukoze ikintu kikajana nawe ntaco warakoze. Nico gituma wonezererwa no kubona ugusubiriye ashitse kure kurusha aho wageze. Ukabinezererwa cyane. Cyane biza ryari. Vyose biza muri motivation yo gushinga ishengero. Umuntu ashinze ishengero atumwe n'Imana. Akabazi kwishengero ari iry'Imana kandi rizobaho rikabandanya n'inyuma yiwe. Ni ngombwa ategura abazomusubirira. Mugabo umuntu avuga ati ishengero ni gwanje. Arakoze Imana avuga ati ishengero ni gwanje. Ishengero rero uvuga uti nigi wawe rero. Afite n'ikindi kintu iyo ntiba ari ishengero ikaba ari ikindi kintu. Iba ari entreprise. Iba ari ishengero. Muri ico kintu rero uwo mukozi w'Imana aragira insécurité. Yabonye ingabire ziko ziraduga ati bazonduta bazoba plus populaire que moi. Aca yumva insécurité. Aho kumva yuko yonezerwa kubona abo bantu bazomusubirira. Nibaze ikintu gikomeye rero ni amashengero ashingwa gute, quelle est la motivation qui est derrière. Nibaze ko ikazo cyane gikomeye kiraho. Umuntu yashinze ishengero ari Imana imutumye ni ngombwa ategura abazomusubira ko iryo shengero rizobaho riradepasa ubuzima bwiwe. Icya kabiri navuze nice ibyo navuze nti Imana niyitanga umukozi wayo. Icyo nashatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga gushiraho abakozi b'Imana cyangwa gusubirira, ce n'est pas une nomination, c'est pas un décret, ni reconnaissance, ni confirmation des fruits. Ni ukuvuga wemeza
ivyamwa wabonye. Imana twege nk'abarongozi duhamagariwe kudetekta kuraba izo ngabire. Izo ngabire tukazirera, tukaziha espace, bakaronka umwanya wo kugira amakosa no gukosorwa, hanyuma bakazodusubirira baramaze kumenyera. Nico nashatse kuvuga. Ubwo umuntu afise ubwoba, inome atora abantu uvuga ati bazonyorohereza mu byo nzoba ndimwo, canke ishengero gume avuga ko ari iwanje, bimwe n'ibyo. Ariko umukozi w'Imana by'ukuri araba ingabire, kuko umuntu we abantu bafite ingabire zitandukanye. Avuga cyane cyane ati sindemegwe, ndonke abo shobora kuzandazeza ibikorwa. Hanyuma mu guheraheza kuri ico kibazo mwabajije, mwavuze muti hari abantu basohoka. Urumva ico kibazo hagiye gitera ingorane abantu baciyumvire gutyo, ariko no mu bakristo basanzwe twama twaronse abantu baza bakatubwira bati numva noja muri shengero, tukabahezagira tutigenda, siko? Umuntu wese afite territoire de faveur, biza ko abahana Imana imushaka. Kuma nakubwira ati numva noja muri shengero, iyo si kibazo. Hanyuma nukubona umuntu aja kubwira ati jewe ku vy'ukuri numva ngomba kugira ishengero, ariko numumengo wonyakompanya ishengero ntigitwe ko ari irinyene, mugo je numumengo Imana indongorera mu kindi kintu, kandi bikunda kuba ryari cyane cyane kubera ikintu uwo muntu yabonye ngaha avuga ati sino kibandanya. Apotre Apollinaire yavuze ati kuba icitegererezo, kuba un modèle. Hari umuntu ushaka gusanga bigoye ko yoguma kwasuma ngo ashire mu ngiro la culture organisationnelle, umuco w'iryo shengero arimwo, kubera harimo ibintu abona ati ibi ni intege nke mbona je ntoza kubandanirizako. Ikibazo kiri rero, twebwe turakwiye kumviriza abo tuba turongoye, aho bavuga bati ngaha ahakwiriye amélioration, tukabikora, parce que le leader se reproduit normalement. Ujya umuntu agiye akareka akakubandanya ishengero abaniza mu ishengero ryanyu, il refuse qu'il soit ton produit, il refuse que tu te reproduises. Sinzi ko mu bico shaka ndiko le leader se reproduit. Ujya umuntu avuga sinobana muri kadiri ishengero, aba yanse en fait kwaza kubandanya wewe, ko ari wewe uguma uboneka mu byakora, kubera hari ibintu atasuma. Ni umengo rero birakenewe yuko dushobora kubatumviriza abo turongoye, kugira ngo tubahe ijambo, iyo tubwira bati hindura ibintu tukabihindura aho tunabikenewe. Nagomba guhereza kuri iki kintu, hari ikibazo gikomeye, novuga mu ishengero hari guhanahana uburongozi, ariko no mu mubiri wa Kristo muri rusange hari ico kibazo. Iyo mbonye nka bishop atubwira ati narabaye acteur dans le réveil des années 90, nabatama bariko baregera imbere, abo bavuga bati ba Apotre Kevin bati bavuga cyane dérange dufate ibyo ntabyo navuze. Navuze abandi. Apotre Kevin ari mu babishoboye. Haleluya. Cyo shaka kuvuga, hariho abantu batwitangiye imbere ku by'ukuri, abantu babatama twubaha batuboneye izuba mu ibango. Harabuze cadre bohuriramwo abo batuboneye izuba n'abariko bararuka muri kino gihe nk'abakozi b'Imana, kugira habe un dialogue, kugira ngo babacire umugani, banatahure yuko uko vyamye atari ko bizokwama ibihe byose, ibihe bidashira.
hari ibishobora guhinduka kuko ni mpemu yera akora, uko mpemu yera arongoye nuko bigenda. Nuko ndavyibaza rero harakenewe ico kintu cyo ko hoboneka kungene abatwitangiye imbere bohura n'abarongozi bakiri bato kugira bacire umugani, babaza ibibazo. Turakeneye kumenya iyo reve duka tuvendisi yatanguye gute, mbega yazimye gute, byagenze gute, kugira ngo bishe gufasha abakiri bato. Murakoze cyane. Tumukoma amashi. Reka umwe wese ngaha nawe afata ijambo mugire ico mwongeye ko canke munyishure ku vy'ikoti ntarabaza ibindi. Ku vy'ikoti cyo guhana igikoti. Je nibaza ahantu bikunda kugoranira. Pastor yavuze ati hari ibintu bijanye n'imico dusanga ari blocage, imigenzo ingene twiyumvira nk'abarundi twanakizwa na mpwemu yera katubamwo, ariko hakaba ibintu domina bijanye n'imico. Ivyo rero biri mu biheza bikabera intambamyi iryo hanahana ry'uburongozi. Notamment twebwe abarundi biratugora guhimbazanya. No kuvuga ngo umurongozi guhimbaza ingabire ariko arabona mu barongoye canke mu bunganizi biwe publiquement, akabikora wanashaka n'impaka, abafise n'uburenganzira bwo kwexagera kugira ngo amara ubwo uwo muntu, amara impungenge umuntu, kandi mwishengero tugumana ico kintu ngo yohava yishima, ngo yohava ngo yoba. Ico ni ikintu gifatanye n'umuco wacu, kandi ico kirazana decassure, kirazana imbeho muri iryo hanahana ry'uburongozi. Okay. Hanyuma n'abarongowe nabo, abo bunganizi nabo vice versa. Biroroshe ko umuntu kumva uvyumva mu mico y'Abongereza aho umukristo canke umwunganizi mu gikorwa canke mu ishengero ahayagize umupastori wiwe. Urumva avuga les qualités ziwe, avuga, birorohera abantu kuvuga intege nke kurusha kuvuga amakarite. So ico ni ikintu kimwe mu bintu bituma ihanahana ry'uburongozi ribamwo inzitane canke inzitizi. Merci. Ikindi norangiriza ko ni manque y'ubugenzi mu burongozi, kubaka ubugenzi. Muribuka Yesu umunsi umwe abwira abigishwa biwe ati uhereye ubu sinkibita abashumba, ndabita abagenzi. Twebwe biratworohera kubaka ububosi. Donc simplicity kabura, tukubaka ikintu gifatanye na insécurité, kandi wanashaka kiba kinatewe kinazananye no kurundi ruhande, kubera muri wa muco nyene w'ikirundi abantu simplicité bayibonamo. Wiyoroheje ukubaka ubugenzi mu ishengero ryo mu Burundi giharugwa nk'intege nke. Umuntu arashobora kwakuza iyo simplicité n'ubwo bugenzi, sivyo? Me sinibaza ko hari yindi nzira mu kubaka uwo muco w'ihanahana ry'uburongozi. Sinibaza ko hari izindi nzira zinyuranye n'izo Yesu yaduhaye
twokwicira. Nagomba rero nca akarongo ndangiza kubaka uburongozi kubaka ubugenzi n'abunganizi banje birakiza vyinshi kurusha gushiraho ikinogo kirekire, imanga ndende hagati yanje n'abunganizi banje n'ishengero mu izina ryo kwikingira ntawomenya basi nizo we. Urumva ubugenzi bwubaka bukuraho amaspekulation, bukuraho izo insécurité, bukrea confiance, bugahamagara kumvira, bukahamagara iyo simplicité, mugasanga uri entouré n'abantu buzuye ejo bazovuka mu ingabo z'abarongozi. Me iryo banga ryo kubakwegesha simplicité no kubaka ubugenzi ugasanga niryo ryakoze umuti. Murakoze. Yanse kuvuga. Ndashaka hari ikibazo bagomye bakwepa cikoti. Okay. Twicaye ni je ndi muto. Kandi uri kuranyakira wanyakiriye nkunganwe rushasha. Tumuhamashi. Munyemerere gatoya n'expose ikibazo cabaye mu ishengero ry'u Burundi kuva kera. Twaragize nivyo abarongozi bari imbere, mugabo ugiye kuraba harabuze muri abo barongozi ababa abavyeyi. Kuko umuvyeyi ahari, Bishop Félicien yabivuze, yifuza kubona the next generation iriko iratakinga over kugira ngo ibandanye ibikorwa. Twagize munyemere nkoresha aya majambo abarongozi, mugabo mu buvyeyi bwabo bagize ikibazo c'umutekano muke, abandi kumurepetite no kutabimenya mu kudategura urunganwe ruzokurikira. Hanyuma hacaba ubupfuvyi buri generalize ku buryo uyu munsi ugiye kuraba n'amashengero make turabe twese turabizi, n'amashengero makavuka avutse kubera ko umuntu Imana imuhamagaye imuhaye umutwaro. Je ndashwana na Bishop Makaka, hanyuma kubera ko nanje Imana yamuhamagaye nkagenda nkatangura, nkagenda ntwaye bamwe kumbure peut-être twari tumaze kubaka ubucuti bimwe. Apotre Apollinaire yariko aravuga amashengero menshi yagiye aratangura muri ubwo buryo. Tugende turabe n'ubu turi ngaha ibintu byinshi byabaye, mugabo ugiye kuraba harabuze ico kintu c'umutama n'ubuvyeyi ushobora kwiyumvira kurunganwa rizokurikira. Ikindi nimba tubona uyu munsi ugwaruka canke abakiri batoya bo mu rungano rw'iwanje baja kurondera amakoti n'ama impartation ahandi, nuko Apotre Apollinaire yakarabivuga, burya umuntu yimbura ico yabivye. Hariho inyigisho dora dutanga kubijana n'abapapa mu ishengero, n'ubumbajije mu bapapa ni bangahe mu bana twebwe bapapa bashobora kubahamagara akababwira ngo ndi fier yawe, wakoze ikintu ciza. Sinzi wakivuze hagati muri twebwe, ni je crois que Apollinaire yakivuze Apotre, iyo uhimbaje ingabire y'undi muntu c'est comme si omengo uramwexpose, uravyumva ufise ubwoba. Ariko nkuko novuga tubizi, Yesu abo yahamagaye yabahamagaye bwa mbere na mbere kubana nawe, kugira ngo ubwa mbere na mbere abanze abahe ku mutima wiwe, abahe novuga ku ngabire yari afise, hama abarungike. Iyo tubonera aba jeune bagenda hanze, rimwe na rimwe sivuze ngo ni bose, ariko benshi muri bo barabuze umuntu abumviriza. Nka jewe nivuze narondeye abakozi b'Imana benshi mbere ko ntangure kubaca Imana, noshobora kubaza banyitanga imbere bambwira umwongo uhuma n'ubudahuma. Hari n'unarondeye imyaka 3 ndamubura kandi ndamubona. Ivyo rero bigaca bidevelopa ubupfuvyi. Imfuvyi ikora iki? Irimenya. Ubugwaruka baje banza duhize nagiye bamatumukoso imyaka 3. Haleluya. Yatubandanye bishobora kuba byarahindutse,
ariko urumva iki kintu cyo guha agaciro urugwaruka turababwira ubutumwa bwiza tukanezerwa gusa nuko botwumvira twobarungika bakaja gukora ivyo tubabwiye kuja gukora mugabo nabo ntitwibuke yuko Imana yaduhamagaye nayo iravugana nabo barafise amambisyo barafise amapasyo hari ibintu biya bicanganye muri bo mugabo akabura umuntu ashobora kubiha umurongo naho rero baca bagenda bakirufija kuri rezo sosio akazana nuriya kimwe wewe wamwima kimwe atigera aronka kuri wewe akacazana kuri wa wundi kumbura abona ko kumbure akigaragaje mu gihe ciwe yokwemegwa canke yogira iki rero nashaka kuvuga ni iki nuko nivyo hariho ivyononekaye mugabo abahari ubu bumve neza yuko bariho kugira ngo bakosore ayo makosa d'abord kumva neza yuko urazi kuba wo kwizera umuntu ntibisigura wo kuca umunyanenge ko Apotre Apollinaire yari karabivuga mugabo iki kintu cyo kubaka ubwo bucuti kenshi tugiye kurama no mu bakozi b'Imana kubera iki bituvuga ngo ubumwe budakunda hama habaye inani hama habaye ibiki ubumwe ntibushobora gukunda hatabaye ikintu c'ubucuti cyo kubana bico makaka nka kwandikira atari kubera yuko ari evenement ufise mugabo turabagenzi turi inshuti no mu bisanzwe mfise kibanda kubwira nakaro nagwaje ukaza kundaba mu misi yahera wara ishengero ryaratewe n'amazi waravyanditse muri groupe nibande bakuzana imifuko y'isima na jewe ntayo nakuzaniye narimo kana nabonye iyo message tukaba dushaka rero ngo tugiranire ubumwe ntihararengerana ukiri ngaho nyene kandi muguma munshiramo urasindaheza aracari muri shanti iki kintu kirakomeye cyane gose meme tubishaka mubo turiko turatoza muga meme hagati yacu eske dutani ubucuti bumeze gute iyo umwe afise ikibazo kuko turi abantu hari ikintu kintangaza Yesu c'est vrai yavuze ngo si nomination mugabo n'Imana yashobora guca muri nomination ikemeza ico umuntu yakoze kuko bajya barongozi 70 ba Mose Imana abwiye Mose rondera abantu bakuru bafise umutima nk'uwawe abo ubona ko bashimwa si Imana aje kubatora nyamubwiye ati we barabura bazi n'abagushize imbere hama kandi ugiye kuraba hariho Aaron yari hafi yiwe ndetse no mu muryango wiwe mugabo uwo yagiye guhabwa uburongozi yabaye Yosuwa bitwereka yuko Yosuwa yari yegereye umutima wa Mose igihe Yesu ya konfia canke yahigikorwa ministere Petero yari afise Yohana vyitwa ko amukunda cyane kuruta abandi mugabo tugiye kuraba Yesu yabajije Petero ati urankunda kuruta aba muyani majambo umurongozi akeneye abamukunda kuruta abakunda ingabire afise abakunda ministere yiwe canke kumbura expectinga yuko ejo bazo bafise uburongozi bazo basigiwe uburongozi rero twubaka ubwa mbere na mbere ubwo bucuti ubwo busabane abavyeyi ntibatinye kubwira abana amakarite yabo n'imbere y'abantu babarere kandi babategura kuzoba abarongozi bazobasubirira gutyo ntizosura kugira ugwaruka rw'imfubi canke abakozi b'Imana canke abakiri bato baruka mu bupfuvyi kandi byitwa ko bafise abavyeyi Imana ibahezegire ingaheze aho ari cavuze mugadahejeje uhanura iki wahanuye abavyeyi uhanura iki rero ugo kamenda gutiza uhanura n'urunganwe nago rufise ubwo muhamagaro wicaye ahantu gumva umengo bariko barutoteza canke ntibariko barishura ku bibazo wohanura iki nago ko abavyeyi twumvise ko nabo bategeza kumviriza abantu mugabo uwo mujene canke uwo muntu nawe yumva ko umuhamagaro ukomeye nawe uwo muhanura iki ico je no bahanura sikindi nuko ubwa mbere na mbere bareka gutwagwa n'ibigumbagumba n'ibishobisho kuko iyo umuntu yihuse ngo avyara ibihumye bakagenda bukebuke bagasenga Imana kuko Imana ico iba yaratanguje mu muntu irazi kungene izo gicira inzira mu buryo ubu canke buriya Imana irazi kungene ishobora kubigenza ikaguha mu nzira yawe guhura na wa muntu ukeneye azokumva canke n'urya atari karaguha umwanya witonze ugasenga ukabisaba Imana yashaka kumworosha umutima canke kumbure ikamurongora ukundi kuntu mugabo ugasanga ibintu vyagenze neza ibyo no hanura abakiri bato ntibihute kuko benshi abona umengo barayimumaranye
amasikisi yose arayatwaye jeni nazo sinzi aho ndonka abanyemera ukamengo nyene ni competition mugabo iyo babigezemwo naho tusanga ariko araba amadega n'amakasite y'ubwoba kubera ko bihuse bagize ico kintu cyo kutihangana bihangane basenge Imana mu gihe gikwiriye Imana izoca inzira ikora ibidasanzwe ibahuze nabo babwiza guhura nabo batangure neza mu buryo bwiza. Nagira nongere ko Apotre Kevin, merci. Nagira nkore ku kantu by'ukuri umurongozi wese anezerezwa no kurera agakuza agasohora. Ibyo tugezemo rero muri imyaka hariho risque yo gushaka kugira abana ngumirizaho aho uhereje ho kuvuga uti abana ugwaruka rukeneye kuregwa rukeneye kuba confirmé ingabire zabo rugaherekezwa mu bikorwa ariko ngaruke ku ruhande rwa twebwe abarezi hari ibintu usanga bigezweho muri iyi minsi bijyanye n'uburongozi imvugo zo kugira abana kwiyatanda ko abantu bose ndababera umuvyeyi ikintu kirakomeye kandi ndakivuze nk'umwe mu bari muri position y'ubuvyeyi ariko le danger ihari muri iyi minsi n'abantu bashaka kwitwa abavyeyi atakiguzi bigeze batanazi ikiguzi cy'ubuvyeyi cyarico no kuvuga ngo ikaba prestige gusa so and so n'umwana wanje n'abana banje okay bikaba ivyo ikaba slogan aho nashatse kuza rero ni disipora iragoye kuko ifatanye n'ikiguzi no kuvuga ngo aba bantu jewe nshaka kubona bakuze nshaka kubona guhereza uburongozi marana umwanya nabo ungana gute ndabihanganira bingana gute kuko hari igihe tubaraba tugaca twexija perfection kuba bakuza ku kanya uko gukura twebwe tutakugizemo uruhara c'est vrai mwe muyara ari ku gikorwa cyakiwe ariko mu gihe yanshize muri position y'uburongozi negerezwa gukora devoir yanje neza no kuvuga iki wari kubaza Yesu muri rujya rugendo rwose imbere yo gupfa no kuzuka kwiwe wari kumubaza ati Yesu aba bantu witabigishwa bawe kweri warabiyumviriye ko urabona igafe y'uyu n'uyu urabona ingene batanatahura ivyo urimwo n'ivyo uri kurakora urabona ubube gito bwabo no kuvuga ngo umuntu yari kurezona Yesu akamubwira ati je nibaza ko timu yawe wayihenze ko watoye abatari bo shaka ko twumviki ikiguzi cyo kurema igishwa kiratugoye twebwe abarongozi ariko kandi dushaka kwimbura ivyo tutabivye nsozera umwanya umurongozi afata wo kwisuka wo kwiha kwitangira kurera kwihangana guherekeza abo bantu burya ni udetermina kalite
y'abigishwa uri buronke ejo, nabo wizigira, nabo uha ibikorwa. So nta prestige irimwo, nta gikorwa c'amafyeri kirimwo, ni igikorwa c'ubushumba, ni igikorwa cyo guserva, ni igikorwa cyo kubira icuya, hanyuma ukazohanagurwa, we nk'umurongozi ukazohanagurwa icyuya wabize mu kurema no mu gutegura abunganizi. Murakoze. Kama amashi menshi, reka mpe ijambo Bishop, hama ndafise ikibazo Dr. Turafise mu Dr. nga theology. Haleluya, reka dukoma amashi. Dr. ndafise ikibazo mu kanya, ntimuve nga Bishop. Okay. Manishim. Haleluya. Ego nanje ndashimye cyane cyane ku nyishu zagiye ziratangwa. Ndazi yuko ntidushobora gutanga inyishu zuzuye ku muntu wese yifuza kuronka inyishu zikwiye ngaha. Mugabo dutanga igice cy'ivy'Imana yaduhaye kugira ngo ubumwe mu mubiri wa Kristo bubandanye. Icyo nto kwibagira cyangwa nto siga inyuma nuko muri ibintu turimwo nifuza yuko tumenya yuko guhanahana uburongozi ni cyiyumviro cy'Imana. Tuvyumve, tureke kuvyumva, ni cyiyumviro cy'Imana. Kubera iki? Imana yo nyene yadushize mu burongozi, yarabitweretse. Babivuze, Mose yahaye Joshua. Ivyo turabibona. Eliya aha Elisha. Ivyo biraboneka. Umwami Yesu atoranya intumwa ziwe. Turabona Paulo, mbere Barunaba atoranya Paulo atoranya Timoteyo n'abandi. Nukuvuga théologiquement parlant, ni Imana yatanguje iki gikorwa cyo guhanahana uburongozi. Tuvyumve, tureke kuvyumva, niko bimeze. Hanyuma ikindi tudategerezwa kwirengagiza cyane cyane kuri twebwe. Pastor Eric yavuze ego twe mu ikango ryo 1990 twarakoze ibikomeye. Mugabo rero ntitwibagire ko Imana muri Yoweri igice cya 2 Imana ivuga yuko mu gihe cy'iherezo Imana izosuka mpwemu wayo kuba ari n'umubiri wose. Imisore n'inkumi izogira gute? Izogira ibyo yeretswe. Nukuvuga turi hari urunganwe rutegerezwa kugira ikintu rukoze imbere yuko Yesu agaruka. Icyo rero tukwiye kwama tucyitwararika. Nico gituma ari gikorwa cyacu twebwe turi mu burongozi kumenya ko abo turiko turarongora uyu munsi, ahubwo sinzi mu buzima no mu buzima tubayemwo, hari umwe muri twebwe yavuze kuvyerekeye amakosa abantu bakora. Mbega ninde muri twebwe yoba yarigeze guhaguruka batamuririmbye batamukomeye amashi shimama dede ninde? Nta numwe. Ukugerageza guhaguruka hariho intambuko. Rero
abarongozi ikibazo dufise ni uko umenga twama tubona umenga tubahaye uburongozi barakora amakosa. Wewe nta makosa wakoze. Amakosa ni inevitable. Amakosa ategerezwa. None nahajya muba mu mazu yanyu, hajya mu ngo, hajya nta makosa mukora. Hemwe tuvugisha ukuri. Hemwe niho muri. Hemwe hajya nta makosa mukora. Abatasema amakosa yamaho, kandi ayo makosa umuntu akora ni ikimenyetso kikwereka yuko afise umutima wo gukora. Rero twebwe abitwa ko turabarongozi, ico ntituze tugihagarareko. Ngurumva ndamuhaye uku ngo acabyica. Abyice ni gwawe. None ishengero ni gwawe. Ishengero si gwacu. Ishengero si gwacu. Mbere washaka nubwo wogira amakroti, woshiraho amakroti angana gute, iryo shengero uzorisiga. Rero nk'impanuro kugira ngo turwanya amatati cyangwa tugabanya amatati cyangwa ibibazo biriko biraba mu mashengero kubera kudahana ahantu uburongozi, icyo no garukirizako nuko twebwe uko turonka abizera, ndasubiyemo, uko turonka abizera, reka tugire uko dushoboye kose tubahindure abigishwa. Twamara kubahindura abigishwa, binjire mu ngazi y'uburongozi, kuko icyo twita spiritual insecurity nico kiriko kirica abantu. Insecurity spirituelle ako mugafate. Umva nk'ubu ndamushize ngaha acameruko ibana. Reka meruko. None wewe washiriwe iki? Washiriwe kugorora. Aho numva nogarukiriza Yesu abagire neza. Si icyumviro cyacu. Cyavuye he? Mbinguni. Kadukoma amashi cyane. Umwanya waheze twawumaze. Haleluya. Haleluya. Tugomba gusenga. Mbere ko dusenga nasaba ngo ubanze usabe Imana ati Mana ndagusavye umubuntu wo gusenga, ushoboze gusenga. Amen. Kugira dusenge vy'ukuri. Umwanya kumwara kose nabe mu minota 10, ariko mumenye ko amasengesho si amajambo, ariko amasengesho ni inyifato y'umutima. Amajambo asunikwa n'umutima. Ushaka kuvuga ijambo rimwe ariko rigakora ibikomeye. Rero isengesho rya mbere twohera ko dushimira Imana. Kuko uravye muri Yesaya 3, Imana yavuga ibyago ishobora guteza abantu batayubashe no kubatwara abarongozi. Uravye Yesaya 3 ku murongo wa mbere kumanuka, ngo nzobatwara abavugishwa, ndabatwara abantu bose baba leader. Usigane igihugu kitagira abarongozi. So church ino munsi nkuko ayiceka abakozi Imana, uko biri kose hari abarongozi. Tubishimira Imana. Amen. Byo twovuga by'intege nke n'ibindi bibayeho birabisha igihambaye, abarongozi barahari kandi bafise intahe z'imihamagaro yabo, aho bahuriye n'Imana, uko Imana binje mu ikwa cyayo nk'ishengo rya Kristo. Tuba abantu bashima, nitwagira umutima imbere y'Imana, izona bashoboza izona bahindura, izona biyereka kundi gusha, izona bakuza, izokora karakteri yabo. Mugabo tudakise umutima ushima Imana, dutoranje abarongozi bantu Imana, tudashimye twobura n'ibyo dufise no munsi. Rero umutima wanje numumenya icyo twohera ko cyambere, tuvuga ati Imana warakoze kubara dutoranije abarongozi bahari uno munsi. Data mu izina rya Yesu Kristo, amajambo yacu nakwiye mwami yo gushobora kuvuga ubukuru bwawe, kuvuga ubwizigwa bwawe mwami, kuvuga kugira neza kwawe, kuvuga uramano hambaye, urukundo rwawe rutagira y'uruherwa niyo ruherera Mana, kuvuga kugira neza kwawe uramano hambaye, ariko kwaguteye uramano hambaye, kudutwaniriza uramano uhambaye,
abarongozi mwami, abarongozi mu nzego zitandukanye, abapotre, abavugishwa, abavugabutumwa. Mana nukuri warakoze, uramano hambaye mu izina rya Yesu Kristo, abigisha b'ijambo, abarongo bisata bitandukanye mu nzu yawe, uramano hambaye Mana, ushimwe utazigwa Mana akiza kacu. Warakoze mwami kwa uno munsi mw'ishengero ryawe mu gihugu cyacu muri Kamwami hariho abarongozi, hariho abo watunze inkoni, abo wahamagaye mu mazina, abo wiyeretse ukabatoranya mwami kubw'ishengero mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo inzu yawe mwami ibemwo urutonde, ibemwo ubwiza, ibemwo ijambo. Mana turagushimiye ku ntumwa dufise uno munsi, ku bavugabutumwa, ku bungere mu izina rya Yesu Kristo, ku bavugishwa nawe Mana ubishimirwe. Warakoze uramano hambaye mu izina rya Yesu, watugiriye neza nk'ishengero, watugiriye neza n'abarundi, uramano hambaye watumye ijwi ry'ubuhanuzi ritazima mu gihugu cy'umurika mwami. Nuhimbazwe nutazigwe mu izina rya Yesu, kuko umugambi w'isi y'umwijima ni wa mugambi wa Yezebuli, ni ukwica, ni ukuzimya ijwi ry'ubuhanuzi. Ariko ushimwe uhimbazwe Mana kutavyemeye. Haleluya, niwavyemeye Mana, niwavyemeye uramano hambaye mu izina rya Yesu. No munsi hari abakozi wahamagaye, watoranije, wiyeretse, wasize amavuta. Mana ubishimirwe mu izina rya Yesu. Oya ntiwihenze kubahamagara, ntiwihenze kubasiga. Oya Mana yo mwijuru warabikoze kubw'urukundo ukunda ishengero. Wavuze mu ishengero ryanje nzoryubaka, amarembo y'ikuzimu ntazagire ko ubasha, ntazagire ko ubushobozi mu izina rya Yesu. Mana turanje abakozi bawe kugira ngo bekipe abera mwami akora igikorwa uwo waduhamagara gukora. None uramano hambaye uno mugono munsi Kamwami, yo Mana turahuje umutima n'inama, twatanze ikimazi cyo gukenguruka. Mana warakoze nyagora ku ngoma, warakoze se umwami wacu Yesu Kristo, warakoze data wa twese, warakoze nyene ishengero, warakoze mukozi mwiza, warakoze mwami, warakoze uramano hambaye. Mana wakira amashimwe no guhimbaza kwa abana bawe Mana. Urakoze nuhabwe cyubahiro, urakoze Mana nushimwe, yo Mana nutazi.